Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muberereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ava nanone mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika na cane ayo dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ayandi nanone muba mwaragiye munyegezwa nanone amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi n'amakuru adahumuriza na gatoyi kubijanye n'umugambo ukomeye cyane wo gukura ko intwaro ya Gahotoro nubwo bamwe mu bihangange bashikiriza yuko n'intwaro igiye gutwarwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika nayo nyene yoba ari intwaro ya Gahotoro bivanye nuko nawe nyene yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye nkuko abanyagihugu nanone batuyajya munyemerero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu urumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turaye ikaze abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega nawe mwese muherereye irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu turabaye ikaze. Reka rero subire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma musi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracobona akazojya no nyene pyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano w'igiteka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi kuri rigenekerezo rya 2023 kigera mu mwaka wa 2023 mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ariko arakoreshwa nk'igikanganyone mu butegetsi bwa Gitega bivanye nuko atangingo nimwe ashobora gufata. General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika bahejeje kwihagira ubutegetsi. General Prime Niyongabo iyo bafashe ingingo ikomeye cyane yo gukura Neva akaba yejeje gushira ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika nubwo bitariko biratangazwa kuri radio n'imbonesha kuri vy'igihugu yoba ari iyihemvo. Munyemerere tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira igitangaje muri vyose nuko iyo nanone yahora nanone ari nanone umwe mu bagendanira umuhisi President Petero Nkurunziza ari wenyene ariko aragenderera umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika ibijanye no gucongerera uyu president mushasha vyimfata kibanza vyo vyahinduye ingendo bivanye n'amakuru akomeye cyane ava mu gisirikare c'u Burundi nkuko amasoko yacu avyemeza. Gervais Ndirakobuce yoba nanone yibonekeje muri wa mugambo ukomeye cyane wo kunyuruza abasirikari bashika 28 nyuma yuko amakuru akomeye cyane General Prime Niyongabo yoba yejeje kugarukana amoko mu gihugu c'u Burundi aho nanone ariko arabagiriza yuko ari abatutsi banse kugwanya bene wabo bo muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. N'inkuru rero ibabaje cyane ehejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi tuyaho tuyibashitse ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko aba bategetsi bo bagiye nanone gutangazwa gushika ubu rero abanyagihugu batanguye nanone kugira nanone ubwoba n'igishika yuko aba bategetsi bo bagiye kuba babi cyane kurusha nanone umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Muri make rero intwaro ya CNDD-FDD yoba ishitse aho umwasi ashaka munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndabibutse yuko hari n'ayandi makuru akomeye cyane turibuze kubashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV aho gushika ubu rero intara ya Bujumbura muri Gatumba nanone humvikanye amasase muri iri joro mu gace kavugizo hafi y'urubebe rw'u Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho ni muri RDC. Kuri ubu rero abahaba nanone bakaba bashikirije ikintu gikomeye cyane bakaba bafise ico banigishika yuko batewe na cane n'abagize umuhari wa M23 canke nanone abandi bagwanyi batandukanye bagwanira muri ico gihugu. Munyemerere rero tuze gutanga umuco kuba bibonekeje muri ico gitero kibonekeje nanone mu ntara ya Bujumbura nkuko amasoko yacu avyemeza. Yani makuru akomeye cyane turibuze kubashikiriza ni inkuru ibabaje cyane gushika ubu rero hari ikiziga cibwe canyurujwe nyuma yuko rero gushika ubu rero hatoba haramenyekana iyo coba cyanyegejwe. Na makuru rero dukora nanone mu buruhukiro nanone bw'ibitaro i Bujumbura nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemerera rero tuyabashitse ku yose mu buryo
mwidonido ndababwira ukuri ibiriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Turaza kubashikiriza rero ijambo rikomeye cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ariko aragira nyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko rero Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaheruka gutangaza yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atashoboye gutwara igihugu cy'u Burundi n'abarundi kuko nanone amagara yiwe ashitse aho umwasi ashaka. Ndabibutse yuko rero hari n'abandi bategetsi bakomakomeye bikitse mu kiza cy'uko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamerewe neza bakaba bariko baribonekeza muri uyu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Gushika ubu rero umutambukanyi we Angel Ndayishimiye yubahishije kwifatira mu minwe na cyane ko yatanze itegeko na cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Gushika ubu ngubu akaba atamusirikari n'umwe arekuriwe kuhashika atahawe itegeko n'iyo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha. Yandi makuru akomeye cyane turibuze kubashikiriza, turaza kubashikiriza ingene General Prime Niyongabo ariko aratwaramwo igisoda bivanye nuko yoba ariko nanone arahindura ingendo bivanye nuko vyahora. Hari amakuru akomeye cyane je kudushikira rero dushingiye nanone kandi dufatiye ku makuru akomeye cyane ava nanone mu ntwazangabo mu gisirikari yemeza. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru twabateguriye. Reka nizere ko waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video abanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujya no nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye mu fiyo reka makuru yacu tuyatangure ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo tubabwiye mu fiyo gushika rero Kayanza nanone umwana yagiye gusenya nanone mu kibira imbwebwe iramurya none ari mu bitaro mu Kayanza niko amasoko yacu yemeza. Uwo mwana w'imyaka ishika 12 akaba rero aba ku mutumba Nyakibiri nanone muri commune Muruta intara ya Kayanza hafi cyane y'ishamba rya Kibira. Kuri uyu wa 21 Kigarama mwaka wa 2023 hari mu gatondo yagiye kurondera udukwi iyo mbwebwe ica imukomerekeza ahitwa nanone Nkumero hafi y'ishamba rya Kibira nyene. Gushika rero bahejeje kumutabara nanone yaciye ajanwa ku bitaro bikuru vya Kayanza aho ariko aravurirwa Rewards. Nanone umuyobozi mukuru mu ntara nanone mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije asaba nanone abenyene igihugu kutaja gusenya mu kibira kiretse ko amasanganya ari menshi birabujijwe rero kuja gusenya mu mashamba nk'ayo nanone akingiwe. Gushika ubu rero ayandi makuru akomeye cyane je kudushika reka tuyabandanirize mu gitero gikomeye cyane cagabwe mu ntari ya Bujumbura Gatumba nyuma yuko rero humvikanye amasase muri iro joro mu gace ka Vugizo hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abahaba rero bavuga yuko hoba ari nanone bahasize ubuzima ariko nanone mu ntwaro ho barabihakana. Bikaba mu nyuma z'uko rero gushika ubu ngubu rero abahaba bashikiriza yuko ibiziga bishika 3 vyatowe ubwo nanone humvikana amasase nyuma yuko hoba nanone bikekwa yuko yoba nanone ari abagwanyi batandukanye baturuka muri ico gihugu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo na cyane ko bica biboneka yuko bo bashaka nanone kugira nabi igihugu cacu c'u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko rero ari amakuru akomeye cyane ava nanone irya nino mu basirikare bacu barungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho bivugwa yuko nanone bamwe batanguye kuburwa irengero bo barayunze kugira ngo nanone bakore akarwi gakomeye cyane. Reka rero tuze kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru. Munyemera amakuru yacu tuyabandanize ku makuru ku nkuru y'umubabaro. Gushika ubu rero hari umuryango waragiye nanone uhuye n'ivyago bitoroshe na gato. Uyu mupfasoni Marindi wa Yezu yaritavye Imana ku igenekerezo rya 14 nanone Kigarama mwaka wa 2023 ahitanye n'ingwara. Abiwe rero bari biteguriye kumushingura ejo haheze ku igenekerezo rya 22 Kigarama mwaka wa 2023 niko rero kuja gusezera ikiziga ku buruhukiro bw'ibitaro nanone i Bujumbura. Bahageze rero barabura uwabo ntaho batarondeye ariko gushika ubu barabuze. Gushika ubu rero umunsi wose bano baryango biriwe ku bitaro bararondera uwabo ariko kandi banarondera umuyobozi w'ibitaro biragwaho nanone baramubura. Gushika ubu rero ku mugoro wa procureur wa Ntangwa nanone yavuye ashika aca nanone arabemerera yuko uno munsi aza kuja kuzura uwundi nanone yahambwe hirya yejo. Akibaza rero ko yoba nanone hoba harabayeho kwihenda nyuma yuko rero turahojeje uyu muryango uriko uraca mu bihe bitoroshe na gato. Gushika ubu rero turihanganishije uyu muryango uriko urahura n'ibibazo bitandukanye n'abandi bose bariko barabura ababo mu buryo budasiguritse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo rero ayandi makuru akomeye cyane yahishije kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi
kurushika ubu ngubu rero hari inkuru iteye ubwoba hariko harategurwa ivangwa nanone ry'imitahe riteye amakenga hagati ya Sosumo na Sirari Group. Ni nyuma yuko rero urwandiko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu nanone w'ihinguriro ry'isukari Sosumo nanone amutegeka kunyarutsa ibikenerwa nanone bijanye mu kwiyunga kw'iryo shiramwe na Sirari Group nanone ryo mu gihugu c'Ubuganda mu ntumbero rero yo kongereza umwimbu w'isukari muri ico gihugu muri Afrika y'ubuseruko. Mugabo bakozi rero biwe bafise amakenga ko kuri uyu mugambi kubera ko bagishijwe inama canke ngo bashirwemwo vy'itunganyo ryabo. Ivyo bibaye mu nyuma z'uko rero gushika ubu ngubu rero ishiramwe Sosumo ryahagaritse guhingura isukari kandi isukari ikaba ikenye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inkuru ya Burundi News TV rero inkuru yerekeje uko gushira hamwe Sosumo n'iryo rindi shiramwe yibonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Mugabo bamwe nanone mu bakozi b'iryo shiramwe rihingura isukari bavuze yuko batazi ibijanye n'uyo mugambi. Ni nyuma yuko rero twumvise ivy'uyo mugambi ku radio Mugabo umuyobozi nanone canke urwego nanone nshinga-ntwaro nta na kimwe bigeze batubwira. Niko rero bemeje ni nyuma yuko rero abakozi bavuga ko bafise ubwoba kuri kazoza nanone kabo hamwe rero no guhuza ayo mashiramwe vyoja mu ngiro nanone kandi batigeze bagishwa inama. Ni nyuma yuko rero mu rwandiko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu nanone aherutse kwandikira umuyobozi mukuru wa Sosumo nanone yamusavye ko nanone kwagura ishiramwe no kwihuza n'iryo rindi bitegerezwa gutangura muri nzero mwaka wa 2024. Ni nyuma yuko rero amakuru dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga yuko gusiganwa none ibihe biva nanone itangura ry'ubwo bwiyunge ariko bizovugwa nanone mu ijambo ry'umukuru w'igihugu azoshikiriza abarundi rirangiza umwaka nk'uko amasoko yacu avyemeza. General Aloyizi nanone Sindayihebura amenyesha yuko leta y'u Burundi itegekanya kubaka irindi hunguriro nanone riyunganira Sosumo kugira ngo umwimbu w'isukari nanone wongerekane. Mugabo rero iryo shiramwe rizokwikora nanone ku bikaju vya Sosumo nk'uko yabimenyesheje. Ibikaju nanone y'abanyagihugu bitegerezwa kwarurwa neza bikagurwa kugira ngo hongerekane nanone umwe wa Sosumo nk'uko uwo nanone urwo rwandiko rubishikiriza. Gushika ubu rero ubwo nanone kwiyunga kwa iyo mashiramwe kwimirije nanone mu gihe isukari ya Sosumo niyitaboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi isa niyitaboneka na gatoyi bivanye nuko gushika ubu ngubu abanyagihugu ariko bashikiriza. Icatangaje nuko isekeza ryo guhingura isukari ryategerezwa nanone kuranga nanone kuwa 2023 kigera mu mwaka wa 2023 ariko ryarangiye mu mpera za Munyonyo. Ni nyuma yuko rero umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje yuko guhagarika isekeza vyatumye nuko imvura nanone yabaye nyinshi ica ituma imashine nanone zidashobora gushika mu mirima kwegeranya ibikaju biba rero vyatemwe kubera haca haba nanone hasha cane. Nyuma yuko rero gushaya kwaho cane bituma izo mashine nanone zidakora neza. Ariko nanone birababaje cyane kuba nanone ishiramwe Sosumo nanone ryo barihejeje imisi itari mikeyi rikora ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko nanone ivyuma birikoreshamwo bikaba bitavurgururwa nk'uko nanone bitomorwa na cane n'abakozi bo muri iryo shiramwe. Uruzi rero nanone rwaranze nanone inkombe zarwo amazi yarwo aca atera imirima y'ibikaju bigatuma rero kwegeranya ibikaju nanone bitemwe nanone bidashoboka nk'uko rero vyamenyeshejwe n'abakozi ba Sosumo bavuganye na Burundi News TV. Muri risekeza Sosumo rero nanone yashoboye guhingura amatoni ashika 13 mu gihe ubuyobozi bw'iryo hunguriro bwategekanya amatoni 20,020. Abakozi rero bavuga ko ivyo vyari vyategekanijwe bitari gahunda nanone kuko isekeza ryatevye gutangura nanone kubera hari amamashini yariko arasanurwa. Inyuma yuko rero inama nshikiranganji yabereye nanone yabaye ku wa 13 muri uku kwezi kwa Kigarama yafashe nanone ingingo yuko hokurwa nanone isukari iva hanze kugira ngo iyo ngorane itorerwe umuti ivyo yakenerwa. Ni nyuma yuko rero mugabo kugura iyo sukari hanze birateye ikibazo. Mushikiranganje udandaje yari yemereye ubwiwe ko wenyene yoba nanone agiye nanone Sosumo canke abandi bigoye ko barangura isukari hanze kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro
agaciro yo kuyigura. Gushika ubu rero birababaje cyane ibiriko biraba ngaha mu gihugu cyacu Burundi, aho amafaranga y'agaciro atariko aboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi bivanye nuko gushika ubu rero bitariko biratomorwa neza n'abategetsi bakomakomeye. Imvo mu bindi bihugu birimo n'intambara biriko birabonekamwo amafaranga y'agaciro, ariko ngaha mu gihugu cyacu Burundi igihugu gitegerezwa gutera imbere mu myaka iza, ariko kuri ubu ngubu rero tukaba tudafise amafaranga y'agaciro, akaba ari navyo rero biriko biratuma ibiciro vy'ibitoro n'ibindi bitandukanye biriko vyama bizimba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Mu nyemerere tuyerekeze kuri aya makuru twababwiye mu mfunyafunyo ku mugambo ukomeye cyane wo kwihagira ubutegetsi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika wewe n'igihangange General Prime Niyongabo. Umwanya ku mwanya rero harashobora gutangazwa ikintu gikomeye cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, nubwo bitoroshe na gato ibivanye nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye yuba gushika ngubu nyene ari we nyene atwaye abarundi. Ariko amakuru akomeye cyane biravurwa yuko muri aka gatondo hari amakuru yagira atangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, ariko mumwe mu bamenyesha amakuru bahakorera yaduhaye amakuru akabavuga yuko ibiro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika gushika ubu rero abamenyesha amakuru bacu b'abahinga ntibaratahura none ivyo bavyari biri muri iryo tangazo ryagirwaga ngo rishirwe nanone irya nino kumbonesha kure z'igihugu, bivanye nuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikiraho bahari umugambi ukomeye cyane wo gutangaza ikudeta mu muca. Amakuru rero akomeye cyane hejeje kudushikira mu gihugu cy'u Burundi ntivyoroshe na gatoyi, na cyane bivanye nuko igisirikare catangiye gucanamwo, bivanye nuko gushika ngubu General Prime Niyongabo yatanguje ibijanye n'amoko. Mu nyuma z'uko rero kwigenekerezo nanone rya 19 hibonekeje ibikorwa bitandukanye, nyuma yuko rero no ku munsi wa gatandatu heze haribonekeje yuko General Prime Niyongabo nanone yibonekeje nanone mu kunyuruza abasirikare bashika 28 abagireza yuko bari mu bwoko bw'abatutsi. Ibi rero birababaje cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, birateye ubwoba ibiriko vyama biboneka, kandi nanone mu gihugu cyacu Burundi nk'igihugu dutegerezwa gutera imbere. Birumvikana yuko rero buri umwe arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kandi tugasenyera ku mugozi umwe, bivanye nuko gushika ubu rero intumbero yacu ari ugutera imbere. Ariko birababaje cyane kumva igihangangiye umukuru w'igisirikare ngaha mu gihugu cyacu Burundi iyo batanguye nanone kwibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye vy'amoko nkuko vyama vyibonekeza mu myaka yakahise. Ndabibutse yuko rero ku ntwaro y'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza hatigera hibonekeza ibikorwa nk'ibi vy'ububisha na cyane vyo kugaragaza amoko yeruye. Gushika ubu rero ingingo yoba ishigikiwe n'abatari bake na cyane abarongowe na General Prime Niyongabo, ariko nanone akaba ariko aratana mu mitwe n'akarwi nanone kishinze kwiyonkora kuri wewe nyene, bivanye nuko yibonekeje muri ico gikorwa gitandukanye cyo kuvuga yuko abasirikare mu Burundi nanone barahiriye kugwanya umari wa M23 wari abo mu bwoko bw'abatutsi banze kugwanya bene wabo. Ivyo rero akaba bishikiriza mu ijambo rikomeye cyane ubwo nanone yagendereraga Cibitoke muri kampu nanone y'igisirikare nkuko amasoko yacu avyemeza. Munyemerere rero ayo makuru natwe twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'indonido tubashikiriza kandi dutanga umuco kuvyerekeranye n'iyo umukuru w'igihugu Nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye bahererewe n'imvo ariko arakoreshwa nk'igikanganyoni kugira ngo nanone agaragarize abene gihugu yuko atakibazo kiriko kiraba mu gihugu cy'u Burundi. Murazi yuko rero umukuru w'igihugu Nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye canke se uyundi mukuru w'igihugu wese mu bindi bihugu bitandukanye abayama yibonekeza ibikorwa bitandukanye vyo gushira mu ngiro ivyo yasezeraniye abene gihugu, ariko gushika Nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye ndababwira ukuri atangingo nimwe arekuriye gufata, bivanye nuko ibiro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazana ndakugarika ari vyo nyene biriko biratwara igihugu cy'u Burundi. Abo muri Etat Major gushika ubu rero nibo nyene bafise ijambo rya nyuma kubijanye n'umugambo ukomeye cyane wo gutangaza irya nyuma kuri Nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko rero ari n'ayandi makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino mu gihugu cyacu Burundi kubijanye n'ibiriko biraboneka koze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Ese rero Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba azagira ico amarira abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Bamwe rero mu banyagihugu dushingiye ku kiyago twagiranye nabo nyene barashikiriza yuko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika atacu yoshikiriza ku banyagihugu, na cyane ko nawe nyene ari ruhebwa nk'abandi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kuko bamwe mu bahanuzi bahora bavuga yuko igihugu cyacu Burundi coba kigiye gusambuka bivanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Munyemerere rero ayo makuru natwe twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi twabanye muri aya makuru, nizere ko waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora
aka niko karyo nizere ko rero aho uherereye hose wumviriza amakuru yacu umerewe neza iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza reka rero ndabahaye ikaze mu yandi makuru yacu aza ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.